kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 43. Mariko igice ca 5 umurongo wa mbere gushika kuri 43 ni igice ca 5 cose. Turasoma umutwe w'amajambo avuga ngo Yesu asenda abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'Abageraseni. Avuye mu bwato umuntu yinjiyemo n'impwemu ihumanye ava mu masenga y'imva aca aramusanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira uba akibona ico ashobora kumubohesha niyo woba umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi, iy'amaboko akayicagagura, iy'amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zomutururuza. Maze iminsi yose ku murango no mw'ijoro yama muri ayo masenga no ku misozi ataka yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka arunama asemera n'ijwi rirenga ati, duhuriye hehe ga Yesu mwana w'Imana isumba vyose? Ndakurahiye Imana ntumbabaze agashinyaguro. Kuko yaramubariye ati, va mu muntu wa mpwemu ihumanye. Aramaze ati, witwa nde? Aramwisha ati, Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi. Aramwinginga cane ngo ntazirukane muri ico gihugu, kandi kuri uwo munsi hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha. Ziramwinginga ziti, turungike muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arazemerera. Izo mpwemu zihumanye zimusokorotsemo zinjira muri nyangurube, umukuku wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zari nk'ibihumbi 2, amazi araziniga. Abaziragira barahunga babivuga mu gisagara no mu misozi, nabo baza kuraba ibibaye ivyo ari vyo. Bashikaho Yesu ari, basanga ari yinjiwemo n'abadayimoni yicaye yambaye ubwenge bwagarutse. Umwe nyene yari yinjiwemo na ca Gitero, baratinya. Ababibonye babadondera ivyo wari yinjiwemo n'abadayimoni n'ivy'ingurube, batangura kumwinginga ngo ave mu ntara yabo. Ariko atambukira mu bwato wari yinjiwemo n'abadayimoni, amwinginga ngo agume kuri we. Ntiyamukundira, ariko aramubwira ati, ja imuhira iwawe mubi wanyu, ubabarire ivyo umwami Imana igukoreye vyose, kandi ingene ikugiriye ikigongwe. Aragenda atangura gukwiza i Dekapoli ivyo Yesu yamukoreye vyose, abantu bose baratangara. Umurongo wa 21 umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu akiza umugore arwaye ubutinyanka, azura umukobwa wa Yayiro. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya. Ishengero ryinshi rikoranira kuri we, yari iruhande y'ikiyaga. Haza umwe mu bakuru b'isinagogi yitwa Yayiro, amubonye amwitembagaza imbere y'ibirenge, aramwinginga cane, atakana kanje k'agakobwa kari ku mfiro, ndakwinginze nuze se umurambike kw'ibiganza akire abeho. Aragenda ajana nawe. Ishengero ryinshi riramukurikira rimubanda. Kandi umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12. Yababajwe cane n'abavuzi benshi, bamumarisha ibintu vyiwe vyose abitanga kw'ingemu, ntihagira ico bamumarira. Mbere arushiriza kugwara. Yumvise ivya Yesu, araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yaribwiye ati, niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akiza ico cago. Ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamo. Ahindukira abandana n'ishengero, arababaza ati, ninde akoze ku mpuzu zanje? Abigishwa biwe baramwishura, batubona abantu bariko barakubanda, nawe ukagira uti, ninde ankozeko? Aberaguzamwo amaso ngo abone uwumukozeko. Uwo mugore aratinya, ahinda agashitsi, kuko azi ikimubayeko. Araza amwikubita imbere, amubarira ivy'ukuri vyose. Yesu aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije,
genda amahoro ukire rwose icago cawe. Akivuga haza abavuye kwa wa mukuru w'isinagoge bati wa mwana wawe aracikanye, uracagorera iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe, abarira umukuru w'isinagoge ati ntutinye, wizere gusa. Ntiyakundira uwundi muntu kujana nawe atari Petero na Yakobo na Yohana mwene nyina wa Yakobo. Bashitse mu nzu y'uwo mukuru w'isinagoge asanga bariko barakoma induru barira baboroga cane. Yinjiye arababaza ati niki gitumye mukoma induru murira? Umwana ntahwereye ariko arasinziriye. Baramutwenga bamushinyagurira, arabakumira bose ajana se umwana na nyina n'abari kumwe nawe. Yigira haruguru aho ikiziga kiri, afata ukuboko kw'ikiziga arakibara tarisa 10, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubariye ntivyuka. Umukobwa aca avyuka uwo mwanya, aragendagenda kuko yari amaze imyaka 12 avutse. Baca baratangara cane, arabihanikiriza cane ngo ntihagire umuntu n'umwe abimenya. Arababarira ngo bamugaburire. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa wadukurikiye canke abadukurikira muri benshi, ndakwifurije kumva ivya Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Nasomye inkuru z'uwabohotse, nasomye inkuru z'uwakize icago yari amaranye imyaka 12, nasomye inkuru z'umwana yazutse yari yapfuye yishwe n'indwara. Wumva ivyo Yesu yakoze, ukwizera kwawe kuduge, nawe uve hasi ugire ico ukoze. Wizere ugire ico ukoze, kandi ntutinye, wizere gusa. Kandi nk'uko yabariye yakize, ngo subira mubi wanyu, je muhiri wawe mubi wanyu, ubabarire ivyo umwami Imana igukoreye vyose, kandi ingene ikugiriye ikigongwe. Imana iguhezagire mukundwa, Imana ikugirire neza. Uryoherwe n'aya majambo kandi uyagendere, ugire ibikorwa bijanye no kwizera, uzane impinduka aho uri, mu vyawe no mu bawe, kubw'icubahiro c'Imana no kubw'umunezero wawe n'uw'abandi. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa. Umunsi mwiza, umugoroba mwiza, ijoro ryiza, igitondo ciza, aho uherereye hose. Urakoze mukundwa.